guteza imbere ikiyago mu kibano nico gikorwa kiriko kirangurwa n'ibiro vy'umuhuza w'abarundi bifadikanije n'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu kijejwe iterambere PNUD. Ico gikorwa kiriko kirangurirwa mu karere ko hagati no mu buseruko. Indongozi zigizwe n'abaserukira ba mustanteri n'abahanuzi bo mu makomine ya Muramvya, Mwaro, Gitega na Karusi, abaserukira abatwara amazone n'abahanuzi babo bajejwe umubano n'ubutunzi baherutse kugenwa muri ayo mabanga, abaserukira amadini, abaserukira amashirahamwe yigenga, abaserukira amasendika, abaserukira abagendana ubumuga be n'imboneza mu kibano. Akaba aribo bariko bahabwa inyigisho zizofasha guteza imbere ikiyago mu kibano. Ico kiyago naco kikaba giheza kigakomeza umubano mwiza hagati y'abene gihugu, bene umubano mwiza hagati y'inzego zitandukanye n'abene gihugu. Runo ruganda rugenewe kuganira no guhanahana ivyiyumviro kugira ngo dukomeze ikibano ciza aho tubaye, dukomeze amahoro n'umutekano. Ruje mu rukurikirane rw'ibikorwa bitandukanye umuhuza w'abarundi yamakoresha ku mice itandukanye, ku migwi itandukanye igize ubuzima bw'igihugu kugira ngo duhanahane ivyiyumviro na cane cane ku ruhara ntangere umwe wese afise ujejwe bisata bitandukanye mu ntumbero yo gukomeza ikibano ciza, ariko kandi kugira ngo tuganire ico cose coza gituma umwene gihugu aronka ivyo vyose yarafitiye uburenganzira. Umuhuza bikorwa w'Urwego rw'Umuhuza w'abarundi mu karere ko hagati no mu buseruko arongera akamenyesha ko ico gikorwa ibiro vy'umuhuza w'abarundi vyagitunganije kugira abakinge ntihazogere aho bahuza nyabuna bafashe inzego z'igihugu kurangurira neza bene gihugu amabanga bajejwe.